Inshuti namwe bagenzi ba FECABU KINAMA iri neza na neza i Burundi, ahitwa komine Ntahangwa, neza na neza muri quartier Muyinga, ibarabara rya gatandatu. Turabahaye ikaze mu kiganiro tugiye kubashikiriza uno mwanya, tugiye kubereka iterambere riko riraba ngaha muri FECABU KINAMA. Tukaba dufise umutumire ngaha twabateguriye, reka bidondore nawe. Ku mazina nitwa Ndayirukiye Patience, sanzwe ndumukristo ngaha mu ishengero rya FECABU. Mu buzima bwa misi yose naho ndumunyeshure niga kuri International University of Equator. Turagushimiye kubona washoboye kwitaba ubutumire twabatumiriye. Akaba afise rero intumbero yo kwigisha ururimi rw-ícongereza ha muri ishengero rya FECABU KINAMA, na nkaho rya FECABU KINAMA irikiragira iterambere ridasanzwe. None twagira tubabaze, mufise iyihe ntumbero mwico cyumviro canyu cyo kwigisha ururimi rw-ícongereza ngaha muri FECABU KINAMA? Murakoze cyane kuri aka kabazo. Mu bisanzwe nkuko mubizi ururimi rw-ícongereza ubu novuga ati n'ururimi rugezweho kugira ngo umuntu ashobore guhanahana amakuru n'abana bariya. N'ururimi usanga abantu bariko baratembera, bariko barakenera bagiye mu bihugu bitandukanye. N'ururimi usanga nk'abanyeshure bariko barakenera kugira bakurikirane ivyigwa vyabo neza. Mwijambo rimwe n'ururimi rukenewe cyane, bisaba yuko abantu bagwiga kugira ngo biteze imbere. Ahanini rero icyansunitse ko twobikorera ngaha mu ishengero rya FECABU KINAMA, naravye aya majambere ishengero rya FECABU KINAMA rigezeko, aho ubutumwa bwiza buvugwa ngaha ku ishengero rya FECABU KINAMA busigaye bukurikiranwa ku isi yose, muri Amerika, muri Europe, muri Afrika, hose barakurikirana ibikorwa vyacu. Ubutumwa bwiza bwo kubikora cangaha mu ishengero rya FECABU KINAMA. Niyo ntumbero rero hanini yaciye ituma niyumvira ati mbe basha nanje nk'umwe mu bakristo b'ishengero rya FECABU KINAMA, Imana yashize mwiyo ngabire, nofasha iki kugira ngo uyu mugambi w'ishengero rya FECABU KINAMA ushobore kubandanya utera imbere. Maze kuraba mu ngabire mfise, ndabona yuko iyo ngabire Imana yayimpaye. Nico gituma naciye mvuga ati nanje noterera kugira mfashe mu ishengero rya FECABU KINAMA kugira ngo uwo mugambi ubandanye utera imbere. Ikindi naco ca kabiri no hava mvuga, musanzwe muzi namwe yuko nous sommes des jeunes, birakenewe ko tugenda ijusho Imana ishobora gutera iteka ukaja muri South Africa kuvuga ubutumwa bwiza, ukagenda muri Kenya. Why not America? You can go even America just to preach. So naciye mvuga ati turiko turatera imbere kandi Imana izobikora. Ni vyiza yuko dutegure ejo hazaza hacu, tukigura ururimi kugira ngo tuze dushikane ubutumwa bwiza kure. Urazi ko na Yesu Kristo yavuze ati dukwira isi yose. Umva ni ngombwa yuko tugenda tuzi indimi dushobora kuvuga mu bwa butumwa bwiza. Okay, murakoze cyane, turabashimiye mufise intumbero nziza kandi umwami Yesu abahezagire. Mbega ndafise ikibazo, mwiyo ntumbero yanyu kumenga bisaba umwanya bigasaba n'uburyo kumbure, hari abo mwaba mufise bashaka kubashigikira kugira ngo ivyo bikorwa byanyu bizotera imbere muri FECABU KINAMA? Murakoze cyane. Ivyo bisaba umwanya, bisaba kwitanga, na cyane kwiga ururimi rushasha. Hariho bamwe uzosanga ari rushasha n'abandi uzosanga bari basanzwe bimenyereye, mugabo bisaba umwanya vraiment, bigasaba n'uburyo wanashaka mu bintu bimwe. Ahanini umwanya umuntu nyene yaramaze kuvyiyemeza, aravuze ati nukubikora. Rero ko umuntu yamaze kuvyiyemeza, ndibaza umwanya tuzowurondera umwanya twese duhurizako kugira ngo igikorwa tugishikane. Ibindi navyo kuri ico kibazo mwabaje ati mbega uburyo buzogenda gute, bizogenda gute. Ego vraiment hari igihe usanga ibintu bikenera uburyo, na cyane urabona yuko turiko turatera imbere. Hari igihe bizokenerwa nyene yuko turondera nk'igitabo, bigakenerwa ko turondera kanaka. Ndibaza tuzokwicarana hamwe nabo tuzoba turiko turabikorana, tukabona ati iki kintu kirakenewe mu ntumbero zo kugira ngo tubandanye twamirora ubumenyi bwacu. Nyimba arico tworonderera hamwe tuzokirondera, naho nyimba vyoshika kandi ndibaza harabatandukanye bariko baratwumva mu ishengero hariya na hariya.
wumva yuko nawe yogira icyo aterereye kugira ngo uyu mugambi utere imbere turamuhaye kaze n'abazogira icyo aterereye. Murakoze. Okay, urakoze turagushimiye cyane, ariko turafise ico twashaka kubaza kugira ngo ucutera urangiza. Mbega kuwo mugambi wawe wiyumviriye kandi ukenewe cyane, nakaye kamo uteye abakristo bose ba FECABU KINAMA kumbura bari ngaha n'abari mu mahanga bariko baradukurikirana? Murakoze. Akamo notera abakristo ba FECABU KINAMA, ubwa mbere no kudusengera uko ntivyoroshe, badusengere kugira ngo tuze dushike kuri iyi ntumbero yacu. Icya kabiri no basaba, ejo niyo twabahamagara ati muze dutangure wa mugambi, baze batwitabe basidukane niyonka, babibone nk'ivy'agaciro, babibone nk'ikintu kizobafasha mu buzima rukristo ubwa mbere no mu buzima bwa misi yose. Umuntu ari karagura ama opportunity atandukanye yuko ari ikintu kizobafasha. Ni opportunity rero, mu bisanzwe opportunity yije nikunda kuza kenshi. Ndabasaba rero baze basidukane niyonka, baze twige gutyo bizogenda neza. Murakoze. Ariko Ndayirukiye patience, twagira tubabaze, mbega ko mufise intumbero yo kwigisha ururimi rw-ícongereza muri FECABU KINAMA, mbega uwoza ava handi mwo mwakira? Mu bisanzwe niterambere kwishengero, kandi ishengero iteye imbere n'ababanyi bacu bose nabo nyene bisaba batera imbere. Nitwo kumira rero umuntu yoza yumva yifuza kwifatanya natwe muri uno mugambi. Nitwo kwirirwa turaraba ngo urumva ngo ni ngombwa bari umufekabu cyangwa ngo ari hehe. Uwo ari we wese yumva yifuza kuza ngaha gufatanya natwe muri uno mugambi, yegereye hafi nyene yoshobora kuza, turamuhaye kaze. Ngira ngo mu minsi mikeya tuzobasorera ikiranga minsi cy'ukuntu tugiye gukora kugira ngo abavyifuza bategure iyo minsi tuzaturakorana twigura ururimi. Ngira ngo bisohora mu minsi zatuzabibabwira. Murakoze. Okay, turagushimiye patience ko washoboye kwitaba ikiganiro cyacu. Yesu aguhezagire. Turashimiye n'abandi bose badukwirikiranye. Twari muri FECABU KINAMA. Ushaka ko ikiganiro kizora kugushikira buri munsi, ashaka gufyonda j'aime ou s'abonner, hama uzoshobora mukironka. Turabashimiye abadukwirikiranye bose. Umwami Yesu abahezagire.